muravye filme mu Burundi ingene imaze imyaka myinshi abakinyi bayo bakora badatera imbere bafise abafana urayibona kuri Facebook urabona abadukurikirana kuri YouTube turabafise ariko ubundi mwanya komeye ngo duhari ibikorwa byose bibaho mu Burundi bihuriramwe abantu usanga abaririmbyi batumiwe ugasanga abakomedi batumiwe umukinya cinema zero sinzi umengo turi zero rero mutwiteho mutegura ibiganiro mu maradiyo bitumuze baratumira arurunani rw'abakinyi b'amareresi bashoboye kuja hamwe kugira ngo bashobore gukorera mu runani kubw'ivyo hari imigambi myinshi cyane igiye gukoreka ubwa mbere na mbere twashaka tubidondore ariko dutanguriye kuri nyakubahwa arongoye ishiramwe Kosinebu nyakubahwa turabaye ikaze murakoze cyane ego tugira ko twidondora amazina yanje nitwa Nzambimana Olivier niyo mazina ntawe n'abavyeyi ariko abenshi bamenyere nka Riva canke Hapiriva murakoze nanje nitwa Niyonzima Alice Paula abantu bakunda kuntazira mama Eshima murakoze. Okay, je nitwa Abel Ndwaye abasanzwe ndi umukinyi wa cinema ndongoye timu ya G5 Production yego murakoze cyane. Nanje nitwa Sengiyumva Jamari abananje ndi umukinyi wa Mareresi abandongoye umukina cinema yitwa GFS murakoze. Nanje nsanzwe nitwa Chiza Joseph nkaba ndi umukinyi w'amafilme nkaba ndi umuvugizi wa Kosinebu murakoze. Yego ama rero nkuko bitegekanijwe uno munsi no munsi w'igikorwa kidasanzwe kubakinyi b'amareresi mu Burundi kubw'ivyo rero reka tubanze duha ijambo nyakubahwa arongoye ishirahamwe kugira ngo ababwire ingene bimeze irishirahamwe ingene ryatanguye imigabo n'imigambi naho rigeze. nyakubahwa muvugizi w'ishiramwe Kosinebu Coopérative des cinéastes Burundi kwijambo muduhaye reka ubwa mbere ntangure ndabaha ikaze banyamakuru mwese mwashobora kugera hano muri kino kibanza ciza ca Hidden Talents Company kugira ngo mushobore kumva imigabo n'imigambi yishirahamwe ryaraye rivutse Kosinebu aho ari urunani rw'abakinyi b'amareresi bashoboye kuja hamwe kugira ngo bashobore gukorera mu runani kubw'ivyo hari imigambi myinshi cyane igiye gukoreka bivanye nuko icivugo cacu kibivuga yuko gukorera hamwe bigwiza umwimbu kandi impano y'umuntu ko ari bwo butunzi bwiwe. Reka ndabaha ikaze muri kino kibanza nongera ndabashimira. Ubwa mbere na mbere mwumvise yuko harayavutse ishiramwe Kosinebu ni ishiramwe rihurikiyemwo abakinyi b'amareresi mu Burundi bose. Kubw'ivyo rero Kosinebu ni ikintu cagutse cyane ni ikintu kizoshobora guteza imbere abakinyi b'amareresi. Kubw'ivyo irafise imigambi n'imigabo yategekanijwe ko ishobora guteza imbere ubwo gwego. Bwa mbere na mbere nkuko amategeko y'u Burundi ameze ishirahamwe kugira ibe koperative murazi neza yuko mu mugambi wa leta babanza hakaba hariho uburimyi ubworozi ivyo vyose Kosinebu izobishibirimwo. Ica gatatu nuko baba bafise impano umva abanyempano bagiye hamwe kugira ngo bateze imbere uyo mwuga. Ica kane kugira ngo biyumviriye mu migambi n'imigabo na cyane cyane murazi yuko neza mu Burundi ibikorwa nk'ibi bisaba yuko imico n'akaranga bikurikizwa. Kubw'ivyo rero twashimye yuko tubishiramwo kugira ngo filme yose mu Burundi zosohoka ifise akanovera n'ibindi. Kubw'ivyo rero turahaye ikaze nkuko nyakubahwa umukuru w'ishiramwe yabivuze abamenyesha makuru hama sinzi ko twobandanya canke ndeka tumusubize ijambo kugira ngo agire ico abwiye abamenyesha makuru kugira ngo nabo nyene baze kubaza murakoze.
Impamvu nanashatse ko avuga byinshi asanzwe ari n'umuvugizi murumva ko nakajwi karongorotse. Burya uyu niwe muvugizi w'ishirahamwe Kosinebu, Coopérative des Cinéastes Burundais. Uyu hano mwabonye ko ari cegera canje muri bino bikorwa. Hano hari umubitsi ndetse n'abandi bajejwe ibindi bikorwa bitandukanye. Kubw'ivyo rero reka tugire ko nk'abagiye bibisahira twabahamagaye muri kino kibanza kugira ngo abarundi bose n'abanyamahanga bashobora kumenya igikorwa gishasha caraye gikoretse mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni igihe kinini cyane twabayeho dukorera mu butandukane, hama umunsi umwe tuyicara turavuga duti no, ntibikwiye kubandanya bimeze gutya. Hariho urunani rw'abaririmbyi bari hamwe, abamizisien abasanzwe baririmba. Tweho kuki abakinyi b'amareresi kuki tutokora ikintu kiduhuza durikiyemo. Umunsi umwe rero tuca turavutsa iki kintu, Imana ikije imbere. Ni igihe kinini cyane twaravyipfuje ariko bitarashobora kuja mu ngiro, ariko ubu turashima Imana. Rero tukaba twizeye ko umukinyi wa filme wese ahari mu Burundi ko yoshigikira kino gikorwa, na cyane cyane ko gikiye kuzana impinduka idasanzwe tutari tumenyereye hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Bisigura ngo gukorera hamwe biragwiza umwimbo. Ivyo nta numwe atabizi yuko iyo abantu bari hamwe bakora byinshi kandi mu mwanya mutoya. Ikindi naco turifuza yuko mu migambi twemeye hazoba harimwo uburimye n'ubworozi nkuko babivuze. Ivyo navyo bikazotuma umwimbu ubandanya kuboneka, uburyo butandukanye bwiyongera muri Kosinebu, hama bikaduha gukora ya mafilme atandukanye asaba uburyo bwinshi kuko tuzoba turiko turaronka amafaranga. Mu ntumbero rero ya kino gikorwa catumye uyu munsi tuza hano ni kugira ngo umurundi wese ahari, na cyane cyane babandi bakopye amafilme yacu, babandi bakora filme batunguka, bose bamenye ko ivyo vyarangiye kuko gukorera hamwe vyaje kugira ngo bishobore kubikemura. Muri Kosinebu rero umukinyi wa filme azoharonkera inyungu idasanzwe, ahubwo twosaba ko utaraza yonyaragasa kugira ngo yiyunge na runo runani. Ego nibaza ko byinshi muca mubaza ibibazo kuco mwumva mufise hama dushobore kuvyishura. Arakabazo bafise ndazi bafise ibibazo byinshi, na cyane cyane muravye filme mu Burundi ingene imaze imyaka myinshi abakinyi bayo bakora badatera imbere. Yaba na leta turakeneye kwiyunguka, turakeneye ko leta nayo nyene yakuramwe umusaruro, yaba na bene umugambi bakuramwe umusaruro gikorwa. Tukaba duhamagariye amateleviziyo n'amaradiyo mu biganiro babwirizwa gutegura gupanga, naho nyene nkuko bimeze bashiremwo igisata ca filme mu Burundi kugira ngo natwebwe tubone kuboneka nkuko mu bakinyi mu banyamuziki birimwo n'ibindi vyotuma mu Burundi filme naho nyene bamenya yuko ihari. Uko uraja mu bindi bihugu ucumenga mu Burundi na filme ihari. Or twebwe turazi gukina, turazi gupanga filme neza Barundi, turafise kandi histoire kuko tuko tukorera kuri tele ikiri vide. Turafise ibintu byinshi twokorera mu gihugu cy'u Burundi kandi kigatera imbere n'abanyamahanga bagagiurumbira biciye muri filme. Bisaba iki rero, bisaba yuko abamenyesha makuru badufata mu mugongo kugira dutere imbere. Urakoze mudufasha kugira ngo abanyamakuru abo mu radio ama TV mugira ibiganiro by'abakinyi ba sinema kuko twe twarakumiriwe ahantu henshi. Mu by'ukuri abakinyi ba sinema ni abantu ba mbere umwanya umwe turahari kuko turafise abafana urayibona kuri Facebook, urabona abadukurikirana kuri YouTube turabafise, ariko ubundi mwanya ukomeye ngo ntiduhari. Ibikorwa byose bibaho mu Burundi biguriramwe abantu, usanga abaririmbyi batumiwe, ugasanga abakomedi batumiwe, umukinyi wa sinema zero, sinzi umengo turi zero. Rero mutwiteho, mutegura ibiganiro mu maradiyo, bitumuze muratumira aba Kosinebu kugira ngo dushobore kubashikiriza imigambi, n'uri kure atari bwumve imigambi ya Kosinebu azoshobore kuyimenya biciye mu biganiro tuzoze turagira ku maradiyo no ku mateleviziyo. Natwe mumenye ko duhari, ubu ntimuzosaba kuvuga ngo ntiduhari, turahari. Abakinyi ba sinema barahari nka kurya abahagarariye abanyamuziki bahari, natwe ubu turaje ngo dukore, na leta ndizo beno ntiduhari, turahari.